Ngwino mu ndabire bamwe birirwa batwenga Burundi ngo borora amasazi ngo iminyorogoto ngo ibikere n'ibifyera. Ibi ni mu Rwanda canke twoba twihenze? Reka dukurikire. Nize ubuhinzi n'ubworozi, mfite impamyabushobozi ya AD mu buhinzi n'ubworozi, ariko ibi bintu ntabwo nabyizemo, uretse ko nakoze ubushakashatsi ndeba kuri YouTube nsanga hari aborozi babyorora. Ubwo rero nanjye ndabyorora, natangiye kororera muri aka kazu kamwe. Aka kazu rero ni cyororo cy'isazi byari bimpagaze 80,000. Ubwo ntangira kubyorora. Ubwo baje gushakisha umuntu waba ufite ibintu by'agashya kugira ngo bamutere inkunga, umurenge bampitamo kugira ngo tubashe kuba twakwagura ibiryo by'amatungo bibashe kubonekana, kuko ni ikibazo buriya ibiryo bizamurwa ku isoko by'amatungo n'indagara, soya n'ubunyobwa. Noneho umurenge umaze kumpitamo, Roda intera inkunga yizi y'ututuzu bantera inkunga no kugura iyi mashini, bantera inkunga ya 1,159,000. Ubwo twongera izi nzu z'isazi turazongera, ni inkunga Roda yanteye, turazongera tugura n'iyi mashini idufasha gusya ziriya magoti tuba twakuyemo hano muri zisazi. Mwiriwe na mwaramutse barundi kazi banyarwanda, namwe inshuti z'u Burundi, mushobora kuba mwumva runo rurimi ndiko ndakoresha. Nagomba ngaruke kuri iki kibazo ca misi yose twuma twumva ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo korora amasazi, ngo korora ibisiba, ngo iminyorogoto, ngo ibiki binabiriya, Chimamadi kabariyo ndirimbo, abanyarwanda kabariyo ndirimbo, kamengo nico kintu mufise cyo gushaka gusotora abarundi canke ngo kubamoka, kubatuka. Isazi zatanguye kororwa, ubworozi bw'isazi, imisiba, ibinyorogoto, ibikere byatanguye kororwa mu Rwanda imbere y'u Burundi. Banza mukurikira ino video cengaruka ndababwire kubijanye n'ibi by'ubworozi bw'isazi, kuko mwe murakunda kuva nababwira muri ko murakurikira igipfamatwi nka kiriya, bituma mutaronka n'umwanya wo kwiyumvira, bituma mutaronka n'umwanya wo gukoresha ubwonko, ngo nuko haje ngo mwabutsinda imigambi mukora. Isazi zorowe n'ibihugu rutura ku isi, harimo Etazini, USA, harimo Australia, harimo Colombia, harimo Uganda, harimo Kenya, harimo ibihugu byinshi n'u Rwanda rurimo. Ndaza kubaho urutonde mu kanya, hinge mbanze ndabereke zino video, kurikira zino video hanyuma cenza tuvugane ibikurikira. Handitse ati gukoresha isazi zirabura mu kugaburira inkoko n'ingurube mu Rwanda biri finance na Enabel. Ati umugambi turiko turakorana na Enabel uhagarariye cyane mu bworozi bw'isazi zirabura. Abanyagihugu ntibahora bakoresha isazi zirabura ubwa mbere, ariko ubu barazikoresha. Umugambi turiko turagerageza ko isazi zirabura zosubirira isoya n'ingazi ifi, kuko byo bisanzwe bizimvye. Hama isazi zirabura zikaba zifise amaproteine gusumba ivyo bindi twe dusanzwe dukoresha. Ngo iyo ugomba gukora porridge umwana w'umuntu anwa gukeneye isoya. Ngo iyo ugomba gukora itofi murayizi ni mwikorwa mu soya nyene, gukeneye isoya. Rero mu ncamake ngerageje kuvunagura, bavuga ati twasanze korora isazi bizimbutse gusumba amafaranga menshi twara dusesa mu isoya, kandi bikaba bifise proteine menshi gusumba iyo dukura mu isoya cyangwa ubundi buryo dukoresha. Iyi video mwejeje kubona n'aborozi bo mu Rwanda bamenya akamaro ko korora isazi akariko, kuko isazi mwe mumva ngo korora isazi mukumva ngo n'umwanda, ariko abatahuye akamaro ko korora isazi nico izo sazi zifasha ngaba bivugwa n'abanyarwanda, byakozwe na Enabel.
inyuma yaho mwaje gukurikira video ya agace ka video ya Enabere kavuga ku bworozi bw'isazi, reka tugenda ku kinyamakuru Igihe n'ibindi binyamakuru vy'u Rwanda vyanditse kuri no nkuru bivanye n'umworozi mukuru mu Rwanda yorora inkoko zingana n'ibihumbi 100 zigata amagi angana n'ibihumbi 70 ku munsi. Mube murekana na kijya kijuju c'igipfamutima ntubona mwaguma mwiheka kuri kijya kijuju bahaye miso yo gutuka Burundi no gucafuza. Je nababwiye ubya nta yindi objectif afise, kuko nta kuntu uvuga ngo urakunda igihugu cy'u Burundi ntunakomera amashi ikintu kimwe ciza. Misi yose ukuryamye urota uvuga ibibi, ukuryamye siwe ngira telefone yiwe ko ratana kandi kazafise avyuka araba gusa mu Burundi habaye iki ibitoro isazi umubwiye ati ivyo bintu uri kuravuga ntibifashe ngo mwene mworora isazi bana ngo kubera ngo nta bindi mushoboye. Umukuru w'igihugu ucanye nta wundi migambi afise. Nta wundi mukuru w'igihugu ngaha mu karere ka Afrika y'ubuseruko afise ubwenge ameze neza mu mutwe atomoye yiyumvira kure nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene Cubahiro Evariste Ndayishimiye. Isazi, ubworozi bw'isazi bufise akamaro kenshi. Ubwa mbere ziga larve ziganyo isazi zirondoka zita bazegeranije ari mbisi zirafise umwene zigurishwa ku kilo. Iyo bazanikiye zirafise umwene zigurishwa ku kilo. Iyo bazanikiye bakazisya zikabifu zirafise ukungene zigurishwa ku kilo. Ubwo iyi fu rero iyo twayibonye na nubundi tuyifashisha mu kuvanga ibiryo by'amatungo. Nukuvuga ngo ikiro cy'ifu ugiye kukigura twakikugurisha 3500, ariko ikiro cy'amararuve ari fresh twakikugurisha 2000, ikiro kizumye twakikugurisha 3000. Umufuka w'ibiro 100 bya branda twabasha kuvangamo ibiro 10 by'iyifu ya za magoti, ariko kuri soya n'indagara n'ubunyobwa n'igihwagari tuvangamo ibiro 25 mu biro 100. Nukuvuga rero ngo twebwe abashakashatsi bagaragaje ko iyi fu ikize cyane ku maproteine, ifite proteine iri hejuru ya 60%, mu gihe soya n'indagara n'ubunyobwa n'igihwagari tujya tuvanga mu bivyo by'amatungo ifite proteine ya 40%. Kandi zijyanye ubya bworozi bw'isazi abazungu abashakashatsi mpuzamahanga basanze busubirira bya bintu dusanzwe dushira mu nk'ifumbire y'isi canke mu korora amafi n'inkoko kugira zigira amagara meza, bimwe twita ama proteine. Bakoresha isoya n'indagara, ivyo gasanga bitanga ibice 30 gushika ku bice 40 kwijana bya proteine, ariko ziganyo zizanwa n'ubworozi bw'isazi bitanga umusaruro w'ama proteine agaburira amafi aja mu mirima, aja gufasha ubworozi bw'inkoko n'ubundi bworozi muri rusangi gushika ku bice 70 kwijana by'ama proteine. Ariko mwe mugaca muza mwayuzwa ku rezo sosio kutumega sinzi yo mukuye rero ngo uri muri Amerika ngo warashitse inzira wagiyemo urayizi nta tike y'indege wagize. Nakubwiye ati usongoye umunwa uvuga ibidashoboka, usongoye umunwa ushaka kwifatira abantu batuka, uko umuntu aguhanuwemo ko murayago bacarukira ngo kumubloka ngo kirukuna kuriya nta bwenge ufise. Ukomewe n'abantu 3-4 bapfuye bataye umurongo w'abanyarwanda batagiriwe n'amahirwe yo gutahura ikungera abantu batahura uco nanga je ndakomeye bajya abantu baguforowe ngajya no sakurikira ibyo bintu wovuga ni bipfa mutima. Ndabivuze baba harimwe abarundi haba harimwe n'abanyarwanda nta bwonko bagira, kuko wibaza ngo urashigikiwe ariko bajya baje gusa kugutera intege. Mbe ndakubaza kweka ibice 98 kwijana by'abagukurikira by'abagira s'abonner by'abagira commentaire by'abapartage ari abanyarwanda. C'est parce que abanyarwanda bari fier y'ukumva ibibi by'u Burundi, abanyarwanda banezererewe kumva Burundi bwogira ikibazo kugira ngo babuje hejuru babutwenge. Mu Rwanda nta kintu na kimwe ciwabo bafise. Uburundi bumaze imyaka myinshi mu bihano, ariko turifashe niyo ngorane y'igitoro ni hirya y'ejo turabizi neza ko izotora umurongo. Kandi igitoro ntaco kibwiye abarundi gushika naho uvuga ati ngo abarundi ngo nimuje mwibarabara ngo nimugira ukuna kuriya. Twaragenze ibirometero, twaravoma tukikorera amabido ku birometero, nitwapfuye twagomye turi bazima, kandi nitwataye amabanga ngo tuje kuvuga nimbura umurundi urazi ni uvuka ntuvuka ibujumbura gusa twahora bamuca ibitoki ku mabombo public utondana amabido mu gatondo amazi yakamye.
ugenda ibirometero uja kuyavoma kutari bwaje mwibarabara ugire manifestation ahubwo wasenga Imana uronke naho uvoma ubu uye ugeze hiyo kuri lift yuriya muntu nashaka kuguma ncisha mu kanwa ubona ko wavyimvye ngugeze muri za Amerika rero uratangiye gusongora umunwa ngo Burundi gamana ngo te piti n'amajambo yapfuye yagize iki bro gororoka ubanze worohe mu mutwe para kuza ngo Barundi mu mufisi ishari rifise wewe nabo bantu mukorana n'abantu bagushuka ubworozi bw'amasazi yirabura asigaye ari urudandazwa rwiza mu isi yose ubworozi bw'amasazi yirabura kandi ngo ni business nziza ku ba entrepreneurs bafise umwanya muto kandi bafise umutahe muto kandi ngirakamaro ngo ubwo bworozi bw'isazi ni ubworozi bworoshe gukora kuko ushoboye kubushira mu kibuga canke ukabushira mu gihangare canke ikizu boba barahevye ubwo bworozi bw'isazi bufasha kandi kugaburira inkoko ngo nukorora amafi igatuma avyibuha akura n'ingoga akagira n'umusoso mu ncamake ubworozi bw'isazi bufise akamaro kanini kuko murabona ko bigaragara mwese ivyo harabivugwa ngo n'Uburundi bwonyene bworora isazi ngo abarundi n'abasazi abarundi sinzi ukuna kuri yabivugwa na ca gipfamatwi cigira ngo ni Kirundi ariko cahengamye kigahengama nabi n'ivyiza ntibibe kikibibona ariko arihenda kuko i Burundi ni muhira kandi igihugu ucima iteka kikakwima imva kandi nimbwire gito canje n'icuwundi cumvireho nari nashimye gukora ino video kugira ushobore kwibonera ukuri mugabanye amajambo reka ndabereke rero urutonde rwa vya bihugu vyorora amasazi aha ndibaza neza kuri runo rupapuro naho go bari ruto imbere y'amaso yanyu twese turibonera neza handitse ati countries with interest in black soldier fly BSF reading ngo ibihugu byerekanye umumaro canke bibonamwo agaciro mu bworozi isazi bw'isazi yirabura bahera kuri Madagascar ranked highest in the interest in BSF rearing according to Mama Insect. Kenya irakurikira hagakurikira Uganda hagakurikira Taiwan hagakurikira Zimbabwe hagakurikira Canada hagakurikira America United States hagakurikira Belarus hagakurikira Denmark hagakurikira Trinidad and Tobago hagakurikira Colombia hagakurikira Australia none gasha mwirwa ku marezo sosio musemerera muvuga ngo Burundi nta yindi mitwe ngwiki uburundi butunzwe n'uburemyi n'ubworozi abarundi turarima nico gituma hajya mukunda kuvati ngo mukunda kurya mugira iki reka abarundi bakunde kurya dufate basi ko bakunda kurya nkuko mubivuga nuko barima mwe namwe ko mwishinga munsi y'amacebe y'inka muze muranwa ayo mata mugabo rero kuko inka zidatunze bose mu Rwanda funga mukanda igaciza imwijukire kurima umutima urawubonye ifumbire muraribonye mukorora amafi birakora mukorora inkoko birakora mu kugira ifumbire ry'isi ndimwa birakora ni mukanore ni mujijuke ahubwo mwene muhebe inzigo mwicare hasi mwige mugira amahoro